bwacibarutse abarundi bose n'ibyabo. Uwo rero yaje kurondera akazi yaje guca amahera yo barakura umwambaro w'urwego hakiri kare kuko bizomugora cyane kwitanga nk'uko azobisabwa iminsi yose. Reka nsubire ndabaramutsina n'abahekaze mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru dutambutsa kuri nushene ya YouTube ya ICTV ibashikiriza amakuru atandukanye abavuga irya nino, tubashikiriza zavuzwe muri politike, mu mutekano, tugaruka ku vyagiye bigaruka ko cane mu binyamakuru nkuru tuba twavanye amasoko yacu atandukanye cane yegereye ubutegetsi ndetse n'izindi nkuru nyinshi mu mutegerezwa kumenya kubigenda bivugwa irya nino. Mwese rero ndabahaye ikaze mwari no sango ry'amakuru tugira tubashikirize n'amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Ibintu birabandanya kumera nabi hagati y'ibihangange byo muri CNDD-FDD. Mu misi heze twabahaye inkuru z'ukuntu hari icuka kibi hagati ya President Ndayishimiye na bamwe mu bagumyabanga bita ko bari mwiragi rya Petero Nkurunziza, aho kandi tukanababwira icuka kibi kiri hagati ya President Ndayishimiye n'umushinga amateka ava mu mugambwe CNDD-FDD, uyu nawe akaba ari Lazare Mvuyekure. Ico yapfuye na President Ndayishimiye ndetse n'ibindi byinshi, haravuzwe ivyuko yoba yamaze guhunga ndetse n'ico President Ndayishimiye ariko aramutegurira muri kino gihe. Hari amakuru mashasha tuzanye muraza kugenda tuyakurikira ndetse tuzi no kubaha idonido kuri wishasha twamaze kumenya. Mu yandi makuru muza gukurikira turaza kubabwira ku rupfu rubabaje cane ndetse tuze no kubabwira kuri bamwe mu ndongozi zipfunzwe, abo bapfunzwe bo bapfungiwe iki, abo bafashwe n'abakozi b'iperereza. Turaza kubabwira imvo zatumye bafatwa. Mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ibintu ntivyoroshe muri kino gihe, ibintu vyamaze gukomera. Hari bamwe mu bari mu migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD bamaze gufatwa, abo rero bakaba bafashwe mu gihe himirije amatora mwaka 2025. Ni muri ya ntumbero ya CNDD-FDD yo kubaragiza ndetse no gutera ubwoba abari mu migambwe iriko iritegurira mwana CNDD-FDD. Turaza kubigarukako mu gisata c'umutekano kugira ngo inyigisho n'imenyerezo byahawe izo ngabo mubona bitunganywe kandi bitangwe neza cyane. Abo basirikare bashasha ndabahe n'ikaze icese mu rwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi, nongere ndanabaterekerere n'impanuro. Basirikare bashasha mwese murejeje guteka rikomeye cyane ryo kwinjira burundu mu rwego FDNB. Sinyekeranya ko ababigishije babasiguriye bikwiye ibiranga abasirikare mu rwego mwinjiyemo, cyane bakanoganza ibyerekeye inkingi urwo rwego rugenderako kugira ngo rushobore kurangura neza amabanga hambaye rujejwe. Mwinjiye mu rwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi mutaje kurondera akazi, ko nyabuna mwinjiye muzirikana neza ko muje kwitangira Uburundi bwacibarutse abarundi bose n'ibyabo. Uwo rero yaje kurondera akazi yaje guca amahera yo barakura umwambaro w'urwego hakiri kare kuko bizomugora cyane kwitanga nk'uko azobisabwa iminsi yose. Musohoke ibigo by'inyigisho muzirikana cyane ko mwemeye ibanga rihambaye ryo kwitangira abandi, harimo mbere no kubigura. Gutyo niho muzorangwa na ntaryo n'umutima rugabo udatinya urukambi. Muje kandi mu rwego rwiyubashe kandi rwubahirije Burundi bwacu. Ndizeye ko ikiringo mwamaze mu nyigisho cyabafashije guheba ingeso mbi zose mwoba mwari mufise iwanyu, kuko mutegerezwa kubahiriza kandi mukagendera umurongo wa disipline uranga urwego FDNB. Ahandi ho nta mwanya muzomara muri urwo rwego.
uwo murongo wa disipurine nyine niwo uzobafasha kubaha no kuyoboka abarongoye, kugendera no kubahiriza amategeko ya gisirikare n'ay'igihugu cacu hamwe n'inzego zacu ndahigimanga. Nimwagendera uwo murongo wa disipurine kandi bizobafasha kugira kure ivyerekeye politike n'ibindi byose bitajanye n'umwuga wa gisirikare, kuko kizira kikavyirizwa kubyivangamwo uri mu rwego FDNB. Kutivanga mu bitajanye n'umwuga birahambaye cyane kuri urwo rwego, kuko bituma abarugize twinzerwa na bose, haba mu gihugu cacu canke mu makungu, kubera ko atashobora kwegamira mu gihe hari sabatati. Reka tube duhagarikiye ngaha. Uyu ni umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo. Mu majambo ashikirijemwo ikintu gikomeye cane, ngira ko bakurikiye neza mwumvishe aho General Prime Niyongabo avuga mbere aganahebuza abasirikare bose babavuga ko baje kurondera akazi, ko boba barakura umwambaro w'igisirikare FDNB, akavuga ko bategerezwa kubaha ndetse no kumvira amategeko y'ababakorera aho babarungitse hose. Ibi bije inyuma yaho tubabwiye ko mu gisirikare c'u Burundi hari icuka kibi, ndetse abasirikare bamwe bakaba bidogera cane uyo General Prime Niyongabo, aho bamwagiriza ko ari umwe mu bantu atitaho ineza y'abasirikare, kandi bakanavuga ko ivyo baba bagenewe harimwo nk'imfungurwa ndetse n'inyambaro baba bagenewe nk'abasirikare, ivyo byose batabironswa. Bikavugwa ko hari amafaranga atari make uyu General Prime Niyongabo yoba anyonora mu gisirikare c'u Burundi. Murazi ko ari umwe mu bagenerale bakomeye mu gihugu c'u Burundi kandi bafise itunga ridasanzwe. Muribuka ko yigeze no gufatanwa imiliyoni zitari nke z'amadolari ku kibuga c'indege aho yarazisohokanye mu gihugu. General Prime Niyongabo ahejeje kuvuga ko umusirikare wese aje mu gisirikare avuga ko yoba yipfuza canke aje kurondera akazi canke amahera, yoba arakura umwambaro w'igisirikare akibandaniriza. Ivyo kandi bije mu gihe havugwa ko muri Kongo hari abasirikare b'u Burundi batari bake bagiye kujwana no muhari M23. Abasirikare b'u Burundi bakaba amafaranga bahabwa y'intica ntikize, ayandi ngakaja mu mifuko y'abarongoye igisirikare, ndetse n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito yoba ahabwa amafaranga 5,000 y'amadolari, amadolari 5,000 kuri buri musirikare umwe, ariko abasirikare bo bakabandanya kwicirwa muri Kongo ndetse bakanicirwayo n'inzara ngo n'ibirato byarabaheranye. Ni mu gihe rero aba batwara bo babandanya kubaka amazu ageretse mu gisagara ca Bujumbura, bariko barugurura ama business mu bihugu vy'amahanga. Hari n'amakuru twabwiye ko hari bamwe mu bategetsi batanguye kujana imiryango yabo kuba mu bihugu vya Buraya, ndetse mu bavugwa hakaba harimwo n'uyo mukuru w'ibiro by'igisirikare General Prime Niyongabo. Ni inkuru dutanguriyeho, ni bimwe mu vyavuzwe na General Prime Niyongabo mu gihe rero yariko aravuga ko urwego rwo kwivuna abansi yavuze mu urwego rwo kwivuna abansi gari gwakiriye umugwi mushasha w'imikangara yahora mu nyigisho zo nyigisho za gisirikare. Hakaba ari imikangara yari imaze igihe mu nyigisho shimikiro za gisirikare yaremerewe burundu kwinjira mu gisirikare c'u Burundi hari kigenekerezo rya 13 Kigarama 2024. Ni ibirori vyabereye ku kigo c'inyigisho shimikiro co mu Mabanda, ni mu ntara ya Makamba, bitewe n'iteka nyene n'umukuru w'irwego rwo kwivuna abansi mu Burundi ari we General Prime Niyongabo, aho mu mpanuro yahaye iyo mikangara yavuze ko badategerezwa kuba baje kurondera akazi, ariko ngo bazirikane ko baje kwitangira igihugu cabibarutse. Ni nako havugwa ko icuka atari ciza hagati yabe na President Ndayishimiye ndetse n'abandi bagenerale bo muri CNDD-FDD. Ivyo navyo tuzobigaruka ku makuru yacu hanyuma. Tubandanye nano makuru nkuko twari twababwiye mu buryo bw'idonido, tubashikirize izindi nkuru zigezweho, harimwe n'inkuru zibabaje cane kandi ziriko ziravugwa mu gihugu c'u Burundi. Tuyatangurire kuri no nkuru itari nziza nko kuri twebwe abamenyesha makuru. Ni inkuru tutakiriye neza, aho umumenyesha makuru Sandra Muhoza yaciriwe gupfunga umwaka n'amezi 9. Ni inkuru y'akababaro,
aho sentare nkuru ya Mukaza yaciriye umumenyeshamakuru Sandra Muhoza gupfunga umwaka n'amezi 9. Iyo sentare ikaba yamushizeko ivyaha bibiri. Icaha ca mbere ni icaha co guhungabanya umutekano w'igihugu canke kugerageza kumanyura ubutaka bw'igihugu. Ni icaha rero gisanzwe kidasiguwe mu gitabo mpanavyaha c'u Burundi, ku buryo abacamanza bashobora kugishira kuri uwo wese bategetswe kurenganya. Ni naco rero ngo bari bashize ku mumenyeshamakuru Florian Irangabiye. Ku bw'ico caha Sandra Muhoza akaba yahanishijwe umunyororo w'umwaka n'amezi 6. Icaha kigira kabiri ni icaha c'amacakubiri afatiye ku moko bita aversion raciale. Ico caha rero akaba yagihanishijwe gupfungwa amezi 3. Hari haciye ukwezi parike ya Mukaza isabiye Sandra Muhoza gupfungwa imyaka 12. Sandra Muhoza akaba yaranyurujwe Imana irakinga hari ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 13 z'ukwezi kwa 14 mwaka 2020, ukwezi kwa 4 mwaka 2020. Ari ku igenekerezo rya 13 z'ukwezi kwa 4 mwaka 2024, aho Sandra Muhoza yahamagagwa n'umudandaza w'Ingozi Manirakiza Make batazira Posheni. Posheni akaba yamuhamagaye ngo amuhe ikiganiro kubijanye n'umwimbo w'amavoka. Sandra Muhoza yarakebwe gato kubera Posheni yasanzwe azwi ko akorana n'iperereza, ariko yahavuye yitaba agenda bibwiye umuryango nabo bakorana. Ageze ku kigo kinini Posheni yakoreramwo, Sandra yasanzeho umunyezamu wenyene. Haciye akanya imodoka ya Posheni irinjira iza ikurikirana na kamyoneti double cabine yera ifise ibyo bitabona y'umukuru w'iperereza mu ntara ya Ngozi. Godefroid Ntahimpera ni wenyene mukuru w'iperereza mu ntara ya Ngozi. Sandra akaba yabajije Posheni ko botangura ikiganiro, ubundi amutegeka kuja kwitaba uri mu modoka. Sandra Muhoza yahavuye afatwa ajanwa mu iperereza y'Ingozi aho hari nyuma y'umutaga. Sandra Muhoza ntiyaraye aho mu gasho k'iperereza Ingozi. Ijoro rigeze yajanwe mu gasho ka komine Mwumba. Ico gihe rero yabwiwe ko yari intumbero yo kumukingira ngo ntibahave baza kumusohora mu ijoro ngo bamwice, ariko yari yamaze kumenyeshwa ko naho atacaha kimuriko ingingo yo kumwica yari yamaze gufatwa. Uwabimubwiye yoba yaranakoroye amusozi kubera yabona arakarenganyo katagira izina. Imana ya Sandra Muhoza nuko yari yagiye avuze uwo muhamagaye mu ijoro. Abaryango bakaba baramutabarije ijoro. Iryo joro nyene twandikiye Posheni turamumenyesha ko tuzi neza ko ari we yafashe Sandra Muhoza. Twaramubwiye ko tuzi ayandi mabi amaze gukora. Twamusavye ko nimba atarica Sandra Muhoza atohirahira ngo abikore kuko ayo maraso azomuhumira. Iryo joro nyene hari n'umutegetsi twarondeye nawe yoba yaciye arondera umukuru w'igihugu. Amakuru twakuye mu begereye Posheni akaba avuga ko uwo mugoroba yagize ubwoba, arahamagara mu iperereza asaba ko bomutabara ntibice Sandra Muhoza. Bukeye mu gatondo ka kare cane Sandra Muhoza yamanukanywe i Bujumbura na Godefroid Ntahimpera. Aho hose rero yabandanije kubwirwa ko yo kwitegura kubera gategerezwa kwicwa. Abatelefone Godefroid Ntahimpera bamubaza ko ari wafise Sandra Muhoza yarabahaganiye mbere, bamwe ababwira ko boja kwirabira ku cicaro c'iperereza Ingozi kugira babone ko atariho apfungiwe. Sandra Muhoza yajanwe ku cicaro gikuru c'iperereza Bujumbura arahapfungirwa, arahakwa kuhicigwa. Haciye imisi ajanwa mu mpimba. Sandra Muhoza yazize iki vy'ukuri? Ivyashikiye Sandra Muhoza vyabereye muri groupe WhatsApp ihuza abamenyeshamakuru Ingozi. Groupe yitwa Burundi Media yatunganijwe n'umumenyeshamakuru Joseph Mvyariyehe asanzwe ari mu mbonerakure. Kwigenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa 4 umwaka 2024 hari uwashize muri iyo groupe video ya kera y'umushikiranganje Colonel Filimini Sinzoyiheba avuga ko hatanzwe amacumu n'imipanga kugwaruka bita Gardien de la Paix kugira bafashe kugwanya abaroberi bico gihe nibo batwara Burundi uyu munsi.
iyo video yazanywe mu gihe hariko havugwa cane inkuru yatanzwe n'ikinyamakuru Romanda yavuga ko CNDD-FDD iherutse kwinjiza amakontineri y'imipanga. Iyo nkuru rero yarateye ubwoba, mu nyuma ihava irabeshuzwa n'abayitanze. Niho haba ikiganiro gitangaje muri iyo gurupe, ariko cumvikana ko ari ikiganiro c'abamenyeranye nk'uko bigenda mu magurupe ya WhatsApp menshi. Sandra Muhoza ati karabaye mvyariye hewe, naho muvyumva kumwe murumva ko mwahawe ibikoresho, nimuje ku mirimo ariko bizobahanga ntimuzotumara. Narengana nshaka undotire muri groupe jewe sinoniganwa ijambo. Joseph Mvyariyehe ati ivyo vyatanzwe kuri Buyoya ku ntwaro yanyu aho hari umushikiranganji wo kwivuna abansi ibipfamutima. Sandra ati natahuye cane, oya na gato sinihuse kuvuga, mbega ndababaze ino mipanga numva yatanzwe yoba yatanzwe muri ya myaka muri ko muravuga kumengo iriko iratangwa vuba. Narengana mugira ijoro ryiza. Uwitwa Dushime ati atarakandi mwaragakoze nuko twagwira. Sandra Muhoza mu 1993 yari umwana muto w'imyaka yoba yababa 8, yabonye n'amaso yiwe batemaguza imipanga inshuti ziwe, nyina, nakuru n'abandi. Yakuze rero yarahahamuwe n'icitwa umupanga. Biboneka ko kandi na Joseph Mvyariyehe be na Dushime bakuranye umubabaro w'ivyabaye kera. Imvugo zabo bose zirapfobetse, zumvikanamwo ko hariho umurwi w'abarundi utandukanye nabo bagiriza, ariko yaba Sandra Muhoza Mututsikazi, yaba Joseph Mvyariyehe na Dushime n'abahutu, nta numwe yigeze avuga ko ivyo avuze avyagirije ubwoko kanaka canke ngo atomora umurwi iyo bavuga. Bose birumvikana ko bagendana ibikomere vya kahise. Mu majambo ya Sandra Muhoza nta na hamwe havuzwe ubwoko, kandi ntiyigeze yemeza inkuru yavuze ko kuko aranashiramwo akajambo kumengo yoba iriko iratangwa vuba. Inkuru yavuze ko bose bari bayizi muri iyo gurupe, kuko nta numwe yabajije ivyo ariko aravuga ko ivyo ari vyo. Ni inkuru yarizwi n'umuntu wese akurikirana imbuga ngurukana bumenyi. Aha rero ntawo kwiyobagiza ko Sandra ko ari we yazanye iyo nkuru, bose biraboneka ko bari bayizi. None rero yoba yahungabanije umutekano gute mu vyo yavuze? Ico ni ikibazo bamwe n'abandi bibaza. Akarenganyo gakomeye cane. Umuntu asomye ico kiganiro c'abo bamenyesha makuru biragoye kumva ahantu havuye icaha ciswe urwanko rw'amoko, canke icizwi nka aversion raciale. Mu gihe atabwoko na bumwe Sandra Muhoza yavuze, ni nk'uko bigoye kumva ingene hafashwe Sandra Muhoza wenyene bakareka Joseph Mvyariyehe na Emmanuel na Dushime, kandi bose bakoresheje imvugo isa. Ikitavuzwe co niyo ubutungane bwakwicaha co guhungabanya umutekano w'igihugu canke kugerageza kumanyura ubutaka bw'igihugu ni akamaramaza. Urubanza rurateye isoni, rwambika uburubwa ubutungane bw'u Burundi, nk'uko Perezida Ndayishimiye yabivuze muri Myandagaro 2021 igihe ariri imbere y'abacamanza. Nta butungane buriho mu Burundi, nk'uko abacamanza nabo bamwishuye sibo baratamikwa imanza baca. Iyi ngendo rero yo gufata umuntu kubera ikiganiro gisanzwe yagiranye n'abagenzi we muri groupe WhatsApp, bikaboneka ko hariho abakwiye kuvuga n'abandi bakwiye kunuma, n'irindi terabwoba rikoregwa abarundi ngo bakazibe. Iko rero niko bamwe bakurikiranira hagufi ibera mu Burundi mu butungane ndetse n'ivy'agatekakazi na muntu
babibona mu gihe ubutegetsi bubandanya gukoresha igikenye ndetse n'akarenganyo kadasanzwe kaba kariko karakogwa ku banyagihugu. Ni nkako bimeze ku banywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi, nk'aho mu ntara ya Makamba muri komine Mabanda abanywanyi babiri b'umugambwe CDP bapfunzwe ku karenganyo, n'abanywanyi b'umugambwe CDP Conseil des Patriotes bapfunzwe ku karenganyo kadasanzwe nk'uko tugira tubibone muri no nkuru. Abapfunzwe ni uwitwa Fabien Nijimbere aserukira uwo mugambwe muri zone Gitara ya komine Mabanda, na Antoine Mbaririmbanyi asanzwe ari icegera c'userukira uwo mugambwe muri komine Mabanda, bakaba bapfugiye mu gasho ka komisariya ya Makamba. Bose uko ari babiri bafatiwe ku mugwa mukuru wa komine Mabanda ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2024, bafashwe n'imbonerakure izwi cane ku izina rya Ngabo aho mu Mabanda. Akibafata yabafatanye udupapuro tw'amatora biyandikishirije ko mwiyandikwa riheruka kuba mu gihugu. Bagiye rero kutugurisha, bari bagiye kutugirisha fotokopi. Yambonerakure yaciye ihamagara umupolisi ica imutegeka ko abatwara kubapfunga. Ni mu gihe abo banywanyi b'umugambwe CDP urongowe na niyo nkuru bari bagiye kugirisha kopi utwo dupapuro kugira baje kwiyandikisha ku ntonde z'abanyamigambwe ziriko zirategurwa. Intonde rero zizotorwamwo abajenama b'amakomine Mabanda. Abajenama b'akomine Mabanda ni mu matora azoba mu mwaka uzaba 2025. Gushika ubu abo bapfungiwe aho bapfungiwe nta dosiye bafise, ntibaranumvirizwa. Imiryango yabo no mu mugambwe baturukamwo barabatabariza basaba ko borekugwa kuko ataco bariko barazira. Twibutse ko abo banywanyi b'imigambwe bariko bapfungwa mu gihe mu mwaka uzahimirije kuba amatora ku rwego rw'igihugu. Amatora azotangura mu kwezi kwa gatandatu 2025. Hamwe vyoguma uko bikaba bishobora gutuma ayo matora ngwamwo icuka kibi nk'uko biriko biribonekeza nyene no mu ntango, mu gihe amatora ataratangwa, amatora nyazina ataratangura. Ivyo benshi babona ko ari ibara ku mutemere kandi kari ibintu bitoroshe gose. Twari twabwiye ko tuza kugaruka ku zindi nkuru zirimwo zo gutabariza. Hari umunyagihugu atabarizwa inyuma yo kunyuruzwa n'abakozi b'iperereza. Uwo munyagihugu atabarizwa yitwa Kaze Chris Batazira Kabwesi, ni umusore w'imyaka 40, asanzwe akora akazi ko kudandaza mu gisagara ca Bujumbura. Adandaza ivyuma bitandukanye byo kubaka muri quartier Asiatique aho afise kenkayori yiwe. Chris Kaze akaba avuka ku mutumba wa Musave muri komine n'intara ya Kayanza, ariko bakaba basanzwe ba muri quartier Nyanyabugete ya mbere muri komine Muhani mu gisagara ca Bujumbura. Mu bijanye na politike, abamutabariza bavuga ko ata politike yajamwo. Inyuruzwa rya Chris Kaze ryoba ryaragenze gute? Kwigenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa 12 2024, Chris Kaze niho yanyuruzwa. Kuri uwo munsi Chris yahamagawe kuri telefone n'umwavoka yitwa Pascal, ni umwavoka wo mu Rwizatunga Ndoricimpa Aniseti, azwi cyane ku izina rya Ndori. Ni mu kumuhamagara rero Pascal yasavye Chris ko yomusanga kuri hoteli Dora Chandelier iri mu gisagara ca Bujumbura. Igihe c'isaha 8:30 z'umuhingamo, Chris niho yahashika kuri ya hoteli, kuri hoteli Le Chandelier, aja kuraba umwe Pascal yamuhamagara. Muri ako kanya nyene haciye haza imodoka double cabine y'ibiyo bitabona ifise imparati D 3980A. Muri iyo modoka haciye havamwo umupolisi yambaye umwambaro w'igipolisi n'abandi bagabo babiri bari bambaye civile. Baca rero bacakira Chris Kaze bamwuriza ya modoka bari bajemwo. Imodoka yaciye iva kuri iyo hoteli yiruka cane yerekeza ibarabara rija kuri Messe deux officiers, hafi ya hari icicaro gikuru c'iperereza ry'u Burundi.
kuva ubwo umuryango wa Chris Kaze nturasubira kumukubita ijisho, bararondeye mu busho bwose barabura. Ku ciciro gikuru c'iperereza barahakana bakavuga ko batazi amakuru ya Chris Kaze. Gushika ubu ubwoba ni bwinshi mu muryango wa Chris Kaze, ukarero ukabusaba inzego z'umutekano kumenya uwabo iyo yatwawe nuko amerewe. None niki coba cikekwa canke coba catumye Chris Kaze anyuruzwa? Amatata ari hagati yiwe no mu Rwizatunga Ndori yoba ariyo yatumye anyuruzwa? Tubanze tubamenyeshe ko mu Rwizatunga Ndoricimpa Aniseti turiko turavuga hano ari mu Rwizatunga mwene uruganda Imena Soma Usubire ruri mu ntara ya Kayanza. Chris Kaze nk'uko twamaze kubivuga hejuru, akaba asanzwe ari umudandaza w'ivyuma bitandukanye, akaba afise kenkayori yiwe muri quartier Asiatique hafi y'umusigiti w'abayisilamu. Amakuru twaronse yemeza ko ivi vyuma Chris Kaze adandaza yarasanzwe bikura mu gihugu c'Ubushinwa. Chris Kaze yarasanzwe afitaniye ubucuti budasanzwe no mu Rwizatunga Ndoricimpa Aniseti benshi batazira Ndori. Ayo makuru dufise abandanya avuga ko Chris Kaze ari we yahora aseruka mu gihugu c'Ubushinwa akazana ivyuma bikoreshwa mu nganda zuwa mu Rwizatunga Ndori. Ivyo vyuma Chris yoba yahora bizana kw'ideni ariko bikandikwa ku izina ryiwe aho mu Bushinwa. Guhera ku vyuma vyakoze ku ruganda Imena Soma Usubire vyazanwa na Chris Kaze. Tubanze tumenyeshe ko uwo mu Rwizatunga Ndori aherutse kugurura uruganda muri zone Maramvya kw'ibarabara rya 13. Uruganda mu vyo rukora harimwo ibikarato n'imikenke. Bikaba bivugwa ko ivyuma vyose vyakoreshejwe muri urwo ruganda rwa Ndori ruri aho muri Maramvya vyari vyazanywe kw'ideni na Chris Kaze abikuye hamwe mu Bushinwa kuva mu mwaka wa 2019. Ivyo vyuma rero vyoba vyaratevye kurihwa, Abashinwa baca batangura kwishyuza Chris Kaze nawe akishyuza Ndori kugira barihe iryo deni, ariko Ndori agakwega amaguru. Kubw'amakuru dufise ivyo vyarateye icuka kibi hagati ya Chris Kaze mu Rwizatunga Ndori, kuko Abashinwa bo bagumye bishyuza cane Chris Kaze. Hikekwa ko Chris Kaze yoba yaciye anyuruzwa kugira ntagume abintambamye. Hano rero ntitwemeje ayo makuru ko Chris Kaze yoba yanyurujwe kubera ico cuka kibi kiri hagati yiwe no mu Rwizatunga Ndoricimpa, ariko ivyo dushikirije vyofasha cane mu matohoza, kuko kubona Chris yahamagawe n'umushingwamanza wa Ndori birafise ico bisigura muri iryo nyuruzwa. Abakora rero amatohoza bo bikurikiranira hafi bakamenya vy'ukuri uyo muntu ico yoba ariko arazira. Naka karenganyo karangwa mu gihugu c'u Burundi, aho uwufise itunga gusumvya uwundi amupfungisha, mbere hamwe akabashobora no kumwambura ubuzima. Amakuru yandi turaza kuyagaruka ko makuru yacu hanyuma mu kanya gato turaza kugaruka kuri muri CNDD-FDD ndetse n'icuka kibi kiri muri izo ndongo.